Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Utegerezwa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Nancy Ninette Mutoni yahora ari umunyamabanga ntunganyabisata hajejwe kumenyesha amakuru mu mugambwe CNDD FDD yaronkejwe ayandi mabanga aho agiye kuba umunyamabanga nshingwabikorwa mu murwi Severi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi. Akaba asubiriye Butoyi Everine hagiye guserukira Uburundi muri Zambia. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi umugambwe APDR usaba leta y'u Burundi gukurikiranira hafi uruja n'uruza rw'abava mu Rwanda muri ibi bihe biganisha ku matora. Inyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hamenyesheje ko igihugu c'u Rwanda arico kiriko kirashigikira umuhari w'iterabwoba Red Tabara, Gabriel Banzawitonde hasaba leta y'u Burundi gukurikiranira hafi uruja n'uruza rw'abava mu Rwanda harimwo n'amashirahamwe mpuzamakungu mu gihe turiko turinjira mu bihe biganisha mu matora. Mu majambo yiwe yagize ati: birababaje kubona u Rwanda rubandanya gufasha imigwi itera Uburundi rukanka gusaba impunzi ko zitahuka no kutarekura abashatse gutembagaza ubutegetsi ngo baze gucirwa imanza. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi womenya ko muri komine Buganda abantu babiri bakomeretse, amazu menshi harasiturwa n'imvura y'isegenya. Abantu babiri barakomeretse, amazu arenga 100 harasiduka, amahegitari arenga 500 y'imirima harononekara biturutse ku mvura y'isegenya yaguye ku mutumba Nyamitanga muri zone Ndava muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuri uwu w'Imana. Abakozwe ko n'ivyo vyago batse indaro mu masomero y'amashure basaba gufashwa. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kugushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nayo kandi mu makuru avugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko uwurongoye akarere ka 34 ka gisirikare yahagaritswe n'inzego za gisirikare. Aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ko bamenyesha amakuru ryatewe ko umukono i Kinshasa, General Major Sylvain Ekenge umuvugizi wa FARDC yatangaje mu ndwi iheze y'ifatwa rya General Major Bruno Mpezo harongoye akarere ka 34 ka gisirikare mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo. Kubw'iryo tangazo iryo fatwa ryabaye kubera ivyo yagirizwa vyo gusesagura amatungo no kurenga amategeko yo kudakorana n'abagwanyi ba FDLR. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanya. Zayo gusa kandi ayo hamwe n'ayandi ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ukabandanya kubana natwe ufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama nyene ukabandanya urashikirwa n'ano makuru. Ano makuru ku buryo buramvuye rero ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ijanye n'imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivuga ko umugambwe APDR usaba leta y'u Burundi gukurikiranira hafi uruja n'uruza rw'abava mu Rwanda muri ibi bihe biganisha ku matora. Inyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesheje ko igihugu c'u Rwanda arico kiriko kirashigikira umuhari w'iterabwoba Red Tabara, Gabriel Banzawitonde asaba leta y'u Burundi gukurikiranira hafi uruja n'uruza rw'abava mu Rwanda harimwo n'amashirahamwe mpuzamakungu mu gihe turiko twinjira mu bihe biganisha mu matora. Mu majambo yiwe yagize ati: birababaje kubona u Rwanda rubandanya gufasha imigwi itera Uburundi rukanka gusaba impunzi ko zitahuka no kutarekura abashatse gutembagaza ubutegetsi ngo baze gucibwa imanza. Uwo mugambwe ukaba utera ivyatsi leta y'u Rwanda kuko ngo iriko yima umwidegemvyo kandi ikabohera amaboko imugongo abanyarwanda mu kubateranya n'inshuti n'abagenzi b'ibihugu bibanyi.
aho ivyo vyose ibikora kubera inyungu z'akagwi k'abantu nk'uko bibandanya bivugwa na Gabriel Banzawitonde awurongoye. Uwarongoye uwo mugambwe akaba abona ko leta y'u Burundi itosubira kugirana ibiganiro na bimwe n'igihugu c'u Rwanda, ahubwo nyabuna ko bwokomeza imigenderanire myiza n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, co camye kigaragaza umubano mwiza nk'uko bibandanya bivugwa na Gabriel Banzawitonde. Ikindi ngo ni uko leta y'u Burundi yotangura kurimbura inyungu Burundi bwoba bukura mu muryango wa Afurika y'ubuseruko EAC, ko vy'ukuri zoba zifitiye akarusho igihugu mu ntumbero yo kwitegurira buke buke gushobora kwisokora muri uyo muryango no kuraba inagurwa ry'ishirahamwe CPGL. Ese izo ntererano z'uwo mugambwe muzivuze ko iki? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko muri komine Buganda abantu babiri bakomeretse, amazu menshi nayo arasiturwa n'imvura y'isegenya yaguye mu minsi iheze. Abantu babiri barakomeretse, amazu arenga 100 arasiduka, amahegitari arenga 500 y'imirima harononekara biturutse ku mvura y'isegenya yaguye ku mutumba Nyamitanga muri zone Ndava muri komine Buganda iri mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuri uwu w'Imana. Abakozwe ko n'ivyo vyago batse indaro mu masomero y'amashure basaba gufashwa. Umwiheburo ni wose mu banyagihugu bo kw'ibarabara rya kabiri, irya gatatu n'irya kane yo ku mutumba wa Nyamitanga. Imvura y'isegenya yaguye kuri uwo mutumba Nyamitanga kuri uw'Imana yarononye imirima hampande y'amazu menshi yasidutse. Abanyagihugu babiri barakomeretse. Mu ntwaro muri komine baremeza ayo makuru, bagatomora ko ibirundo vy'ivyondo vyari vyamanukanywe n'iyo mvura bivuye ku misozi, vyatumye ibarabara ry'igihugu inimero 5 ni ukuvuga Bujumbura Rugombo ritarengana. Abakozwe ko n'ivyo biza basaba ko bagarukirwa ko vyihuta, hagafatwa n'ingingo zo gukinga kugira ngo ivyononekara ntibibe vyinshi. Ivyo biza biguma vyisubiriza, uko akaba ariko bagaragaza umubabaro. Pampire Hakizimana, musitanteri wa komine ya Buganda, akaba amenyesha ko mu kurindira imfashanyo itangwa na leta n'abafasha abanyagihugu ubu barara ku mashure hafise ibirasi vyagutse. Nayo kandi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko urongoye akarere ka 34 ka gisirikare yahagaritswe n'inzego za gisirikare. Mw'itangazo ku bamenyeshamakuru ryatewe ko umukono w'i Kinshasa, General Major Sylvain Ekenge, umuvugizi wa FARDC, yatangaje mu ndwi iheze ifatwa rya General Major Bruno Mpezo arongoye akarere ka 34 ka gisirikare mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo. Kubw'iryo tangazo, iryo fatwa ryabaye kubera ivyo yagirizwa vyo gusesagura amatungo no kurenga amategeko yo kudakorana n'abagwanyi ba FDLR. Iyo ntwazangabo ikomeye mu gisirikare ca Kongo yagirizwa kuba atarakoresheje neza ibikoresho yahawe, ariko kandi yararenze ku mategeko abuza umusirikare wese igarade ryose yoba afise gukorana n'aba FDLR. Abasirikare ba Kongo bo bavuga ko ubutungane bwa gisirikare bwituwe mu ntumbero yo kwimbika amatohoza no kwerekana neza ico Bruno Mpezo yagirizwa neza muri urwo rubanza. Abasirikare ba Kongo bibutsa ko hari itegeko ryo kumvira amategeko yatanzwe n'ibiro bikuru vy'intwaramiheto za FARDC kuwa 21 Munyonyo guheze. Hibutswa kandi ko kizira ko umusirikare wese akorana n'imirwi y'abagwanyi na cane cane aba FDLR. Kubw'igisirikare, umusirikare wese arenze kuri ayo mategeko hazohanwa bikomeye hakurikijwe amategeko. Inyuma y'ihagarikwa ry'iyo ntwazangabo mu gisirikare ca Kongo, abanyagihugu, abanyepolitike n'abaharanira agateka ka zina muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragize ico bashikiriza. Ku bwa bamwe mu basesanguzi mu vya politike, iyo ngingo y'igisirikare ca Kongo ni iy'ugusamaza kuko FARDC yari isanzwe ikorana na FDLR kuva kera. Indongozi z'igisirikare ca Kongo zarakoranye kenshi n'aba FDLR. Si ubu gusa, ku
kubera iki hohagarikwa Bruno Mpezo. Uko akaba ariko bibonwa n'umushingwamanza Sostene Ngabonziza, umusesanguzi mu bya politike. Ku bw'abandi banyagihugu aba FDLR biratahuritse ko bokorana n'igisirikare ca Kongo kugira ngo bahagume kuko gusubira mu Rwanda gushika ubu bidakunda. Ego abo bagwanyi barakiriwe mu gihugu cacu haraheze imyaka irenga 20. Birasanzwe ko bakorana n'abasirikare ba FARDC. Uko hakaba ariko bitomorwa n'umunyagihugu w'i Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu. FARDC yatangaje ibicishije mu itangazo mu kwezi kwa Nyakanga guheze ko isavye abasirikare ba Kongo n'abandi banyekongo kudakorana na FDL n'iyindi mirwi yitwaje ibigwanisho yo muri ico gihugu canke mvamakungu ikorera ku butaka bwa Kongo. General Major Bruno Mpezo n'umwe mu ntwazangabo za Kongo ahagaritswe n'inzego za gisirikare kuva iryo tangazo risohowe. Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Nord Kivu, yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ko uwapfungiwe mu gasho ka sentare ya gisirikare i Kinshasa. U Rwanda ntiruhengeshanya kwagiriza Kongo guha ibigwanisho n'amasoro abagwanyi ba FDLR mu ntumbero yo guhungabanya u Rwanda. Umukuru w'igihugu Tshisekedi yatangajwe ko yatsinze yatangaje ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka, yama yita aba FDLR ko ari uturwi tw'udusigarira tw'abasuma tutoba tukibangamiye u Rwanda. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyonda ko hama uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza.